uwutarizera christo nawe si umwana w'Imana ari n'umuntu w'Imana n'uwaremwe n'Imana ariko si umwana w'Imana. Rero gukizwa nuko gusubira kugirana imigenderanire n'umuremyi nta handi bica ni kwizera Christo. Abaririmbyi ba gospel kuko mudakunze kuboneka mu ma collaboration n'abandi baririmbyi bo hanze ni habuze iki? Hari abantu nyene abandi bantu bafise ukwemera kwabo bavuga yuko Yesu Christo batamwemera canke dufate par exemple nk'abamizirimo bakubwira yuko bemera Muhammad ko ari we mutumwa Imana yarungitse ngaha ku ubu nakoze zibiri n'izindi 8 zari zihari no kuvuga ni indirimbo zishika 14 y'ama video ari kuri YouTube. Ndagushimiye kuri bene data bakora igihugu cyo gushikana kure ibikorwa rusanzwe dukora. Kamwami ubahezagire. Yes, 1 2 ende wakunzi ba Flip GTV ndabaramukije. Amahoro y'Imana bane namwe, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Uno munsi neza na neza navuze nti reka nanje nje gukizwa kugira ngo ndabe ko ejo canke rya ejo niyo Yesu yagaruka nze ntoranwe ubwami bwiwe canke ubwami bw'Imana. Uno munsi rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umukozi w'Imana kandi karabikora neza cyane. Nkundi ndakuramutse. Yego nanjye ndabaramukije. Mumeze neza? Meze neza cyane. Imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu ndashaka gusaba ko neza na neza wosengera kino kiganiro kugira ngo kize kugenda neza. Yego cyane. Mwami Yesu turagushimiye kuko ugira neza, waduhaye kandi uyu munsi mwiza ngo dukore ibikorwa kera watubwiye ngo umunsi tubigenderemo. Ndagushimiye kuri bene data bakora igihugu cyo gushikana kure ibikorwa rusanzwe dukora. Kamwami ubahezagire kandi uhezagire n'umwanya tugiye kuvugana byose bizebera ikimazi abazovyumva nazoyibona mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Neza na neza murumva neza ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana kandi umukozi w'Imana ariko arabyifatamo neza kugira ngo imitima yaba bamwe ikizo canke abari mu byaha bave mu byaha bakurikire Imana. Uno munsi dufise umukozi w'Imana, dufise n'umunyavyaha. Bega nirihe tandukaniro ry'umukozi w'Imana n'umunyavyaha? Ubwa mbere imbere yo kuba umukozi w'Imana nuko ubura umwana w'Imana. Ahubwo uvuga ati nirihe tandukaniro riri hagati y'umwana w'Imana n'utari umwana w'Imana. Kuko ibyo gukora biza mu nyuma kugira ngo twebwe mu bwami turakoreshwa na mpamwe Imana ari muri twebwe ko kandi turabana. Nijya ari umwana w'Imana ni mu gihe wumvise inkuru ya Yesu Kristo w'umukiza ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, aho bucitse umwana w'Imana. Ibisigaye birakurikira ukubandanya muri ubwo buzima bw'ubwami, niho bibanye naho geze naho Imana nigisha Imana kugukoresha ikwizigiza igikorwa kanaka kugikora. Ariko igitanga ubwa mbere no kubura umwana wayo, ku mwana wayo no kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, niho duhabwa ubasha bwo kwitwa abana b'Imana. Numva uwutarizera Christo nawe si umwana w'Imana, ari n'umuntu w'Imana n'uwaremwe n'Imana ariko si umwana w'Imana. Yego. Barakunda kuvuga bati abakizwa ngo wakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza aba yarakijijwe. Mbega gukizwa ni iki? Mbega umuntu akizwa kubera habaye iki? Ubwa mbere gukizwa nuko ubwa mbere umenye ko Adam na Eva bakimitongo rya Eden barabimana, ariko kuba batubashe batumviye bakajya kuri cyaha Imana yari yababujije, naho habaye gutandukana nabo n'Imana. Gukizwa rero ni ya migenderanire kubakomotse kuri Adamu bose twari kure, nta migenderanire hagati yacu n'Imana. Christo araza kugira ngo habeho rero gusubirana ubumigenderanire hagati yacu, urubyaro rwa Adamu bamuvuye ko bose bamukomotse n'Imana. Rero gukizwa nuko gusubira kugirana imigenderanire n'umuremyi nta handi bica ni kwizera Christo. Ngisho bikatugirana imigenderanire nawe tukava hahandi mu buja bw'ivyaha mu bwo kutayitwa abana b'Imana, bwo kuba kure y'Imana tukagaruka kuba hafi y'Imana. Yego. Wow. Ku bantu batari bamuzi uyu mutipe
ushobora kubibwira kuko nari kwanza ndinjira kwanza muri mpwemu bakwitande umusanzu ukora iki ubahehe ibintu nk'ivyo nitwa SAMMUEL PRAISE ego SAMMUEL PRAISE ego hama mbanga mu Kanyosha nahanyene mwasanze muhira niho mba hama ndubatse ndafise umugore kugira mariage mu kwa gatandatu ego amezi make nubatse hama uretse ko ibikorwa by'Imana sanze n'umuririmbyi nandika indirimbo nkasora muri studio sanze kandi nsengera muri iri hafi ngaho gito Grace Community Church n'umurongo zo baririmbyi ego n'igikorwa Imana nkora muri eglise ego hama ibindi navyo nkora uturaka dutandukanye business dushoboka nyene uretse ko nizi ibintu bya business management ariko nkora udukorwa dutandukanye kuko bari Bujumbura hariho nta permanent job bihari ariko igishoboka cyose gikora kugira ngo umuntu abandanya abaho ndabona nyine usanzwe ubana ahantu heza Imana yarahezagiye Imana igira neza yego ku bantu batari bamuzi mbega bamusange hehe baraba ibikorwa vyiwe hehe ego hariho kuri YouTube channel yanje ni SAMMUEL PRAISE hama kuri Instagram ni SAMMUEL PRAISE 257 na page yanje kuri Facebook ni SAMMUEL PRAISE 257 urashobora kuja kuri Spotify SAMMUEL PRAISE urasanga ku indirimbo audio ya ishimwe na birashoboka na Deezer, Audiomack, iTunes na Apple Music ahantu bashobora gusanga indirimbo zanje yego yes urumva neza na neza ko ama platform nka yose ayakoresha woja kumufatiriya kugira ngo urabe ibikorwa by'ibiwe kugira ngo nawe umuteze imbere canke urabe ko nawe wokizwa nyimbo umunyavyaha kuko indirimbo ziwe ziratuma abantu bizera abantu bakizwa abantu bamera neza bumva neza ko bameze neza mu mutima kubera indirimbo ziwe indirimbo aririmba tuje ku ndirimbo ya zawe urakunze gusohora indirimbo zimeze nk'ukumengura ahantu muri concert nyine mu rushengero kanaka umenga nyine ni kwa kuntu ariho indirimbo zimwe usanga nyine mwasohoreye mu rushengero simbega birakorohera kugira gusohora ziriya ndirimbo mu rushengero hajya si mu rusengero ahubwo nahanyene muri salo nahanyene muhira niho ndazikorera nk'indirimbo ishimwe na birashoboka nazikorera hanyene tuba twasohoye intebe tugapanga tugera setting hama tugakora igikorwa ngaha yego izindi za karizo nasanga ngiye mu location tandukanye ariko nasanze ko igikene si locations tujamwe zitandukanye ariko hariho double message umuziki hama n'ahantu atabintu byo gusamaza byinshi byari kuko abantu ntibakeneye kubona building nibiki ariko barakeneye kumva message Imana iri kiravuga yego umbwiye ko ari ngaha muri sala nabyo nokwemeye ahubwo ndaza gusubira kuraba ndabe nyene bimeze indirimbo zawe yoheruka gusora indirimbo yitwa gute mino ishimwe imwe mu nayo itariki 25 z'ukwezi kw'icenda mu kw'icenda 25 hama n'iyindi le 30 z'ukw'icumi birashoboka yego nizo ndimbo no kuva umwaka utangura uretse ko nagize enregistrement y'indirimbo indwi ariko rero kubera nariko nategura na mariage rero après 2 mois et demi ndi namaze kugira mariage cyane fude ko utanguza gushira ku mugaragaro rero ubu maze gushaka izo zibiri yego asigaye zitanu nibaza ko imbere ko mwaka hasigaye ko ntangiye yindi imwe hama izindi ni Imana idugire neza ni mwaka uza iyindi zosoka ryari ni muri mpera z'ukwezi ni indirimbo yitwa Sinkirira ni yindi teme kuko izo naririmba zari muri teme ivuga ngo gutazira Imana no kuvuga ko Imana yaduhaye n'ivyo yakoze no masezerano yare hari gutazira Imana kuvyo yakoze n'ivyo ikirakora n'ivyo yaduhaye canke n'ivyo ikiraduha donc mu gutazira Imana rero iyimwe izotanga mu gucuna rimwe nzosohora ni indi teme ivuga Christo muherezi mukuru ivuga ku gakiza ivuga ku maraso ya Christo ivuga ku musaraba ivuga ku gikorwa Christo yakoze nk'umuherezi mukuru kuducungura yego rero izokurirwa rero n'izindi ndirimbo zishika nka zine
ego rero ariko iya mbere iyo teme nshasha izotangura mu 11 n'indirimbo imwe yitwa sinkirira. Ego abaririmbyi ba gospel kuko mudakunze kuboneka mu ma collaboration n'abandi baririmbyi bo hanze ni habuze iki? No kuvuga bari banyene gospel. Urabona ikintu cyose cyafise umwanya wacu kuko hategeza kuba hariho intumbero na motivation. Niye motivation ishaka ko ndirimbana no muri muri Tanzania o muri Kenya niye intumbero mbende kugira ngo nereka abarundi bagenzanje ko hari ahandi hantu ngeze babone ko nabaye ikindi kintu canke ni kubwi guhesha Imana icubahiro. So ni byiza ko ubu umenya clairement niye motivation. So umaze kunya motivation kari kubw'ubwami kandi nta nguvu zijamwe birikora kuko ari gisa guriko ndakora bugasanga birakuvunyuriruka uritigite uragirana ivyo rero byo kumanza kwiruka no kuvunagurika nuko nibaza ko bari inzira ukurikira ariko Imana yitunganije nzira biraba smooth bikagenda neza mugahora no muntu kandi kubw'impamvu y'ubwami atari kugira ngo werekane ko abaye ikindi kintu bigakena neza rero turabirindiriye uretse ko nibyo turindiye usanzwe ko umuntu afise plan muri vision bafise ivyo ashaka gukora ivyo biraza mu nyuma kuko nkoje nateguye ndavyo mwaka sinanategugira collab na next year ndiko nategura ngoma kugira collab na naka oyaye kuko manze kumenya what is the motivation intumbero nshaka yo niyihe nubu nivyo ndiko ndakora ni byiza ko naho gitwa ndiko ndabikora kuko twebwe utaratabura kwinyunga rubwambye ibintu ugomba kabireka ariko ubu ndatabura motivation ituma ndiko ndakora naho bisaba uburyo bwinshi ariko asanga ntibyoroshe motivation n'ubwambe bw'Imana kuko izishimwe rya Christo Yesu. Rero nimugende ko none umuntu dukorane ni kubera iki mbegane maze kuba kumenga ni kugira ngo bambone nakoranye n'undi muntu cette fois ntibakiri y'ubwambe ucubireka ko usanga uri kumerekana kumenga n'ubwambe ishusho igaragara ariko behind the sun ni kugira ngo babone ko wabaye ikindi kintu rero ntibisibye na gatoya. Ku muntu atarakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wowe mubwira iki nihe message womuha? Akino mubwira kuko uretse ko twese twakomotse kuri Adamu twacumuye twese tuja kure y'ubwiza bw'Imana ariko Imana yatanga Christo Yesu kugira ngo muri abo bose bazimiye kaba kandi kajye ko gusubira kuzimuruka gufata inzira y'ubugingo kandi iyo nzira ni Christo ko niwe nzira no kuri n'ubugingo nta ushika kuri data daciye muri uwo mwami. Rero ku muntu wese tarakira Christo namwakira kuko none uri kwisi utafise Christo finalité ni yihe bizokumarira iki gupfa ukazocirwa kwiteka kandi Christo umuza avuga ngo ingo ndaguteze n'ibiganza ndakwakira ndaguhari ibyaha byawe byose kuko Imana ntitwe kubyo twakoze byose ibyo twakoze byose naho byo bimeze bingana gute Imana iri prêt kutwakira no kudutunganya no kutugira abayo. Yego hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima abantu tugiye kwimenya ariko ari gihe tuba mu byisi tukibagira ko n'urupfu rubaho tukibagira ko hazobaho gucibwa kwiteka tukigira byose ko hazoba urubanza hazoba jugement hazoba umunsi w'iherezo ibyo twakoze byose bizishigwa habona et surtout ku muntu atizeye Christo ho ni ikindi kibazo gikomeye nta n'ibyo gushigwa habona kuko utazeye Christo egare deja waciri waramaze guciga urubanza hasigaye ko urushigwa mu ngiro gusa ariko ndatumira umuntu wese kwakira Christo nk'umwami n'umukiza nta mpamvu yo kuba Kristo agira Kristo ariko hari abantu nyene abandi bantu bafise ukwemera kwabo bavuga yuko Yesu Kristo batamwemera canke nka dufate par exemple nk'abamizirimo bakubwira yuko bemera Muhammad ko ari we mutumwa Imana yarungitse ngaha kwisi bobo ubabwiye iki nk'umukozi w'Imana wasomye ijambo ry'Imana riragushika neza mu mutima? Urabona uretse abatizera Kristo n'abatizera ko Imana ibaho avuga ngo nta Mana ibaho. Rero umuntu akavuga ko Kristo atamwemera atari umukiza jewe mfatira kuri changement y'ubuzima ndiko ndabamwe mbega ntarizera Kristo rimeze gute mbega nizeye Kristo ameze gute uwo muntu yizeye Muhammad avant yarameze gute après yarameze gute est-ce qu'il y a un changement nimba atashanje yigeze ibaho muri we uyo muntu yakiriye yamumariye iki ninde je nshingira intahe uwo nizeye akazana impinduka mu buzima bwanje. Yego ikindi kibazo je mfise mu bisanzwe iyo umuntu akijijwe
gukizwa icyaha mva aje gukizwa icyaha yahora akora kera. Wowe nkawe kera wahora nikiye cyawo uvuga ati je narakijijwe. Manze ngaruke icyaha no kutizera Kristo. Ibisiga umuntu akora ni ivyamwa by'icyaha cyo kutizera Kristo. Kwiba, gusamana, kugira ibyo byose ubikora ni ivyamwa kuko utizeye Kristo. Kuko icyaha cyane no kutizera Kristo. Iyo utamwizeye ibindi byose urabikora. Rero jewe uretse ko nakuriye mu muryango ukijijwe, background yishe nakuriyemwo ari abajyanje nabandiremo ni ntuze Pentecote. Novuga ko nakunda musique profane. Nibyo bintu kuko adiseta niho nagiye kwakira Kristo n'umukiza. Rero hari ibintu byinshi novuga ntigeze njambo kwera mba nakuriye muri eglise, ariko bidasegura ko ntari umunyabyaha. Kuko umunyabyaha kuba waravuye kuri Adamu nata kindi kintu wokora uri umunyabyaha kuko wakomotse ko yaracuma utizeye kuri Yesu utaboregwa atagino kimwe utukora uri umunyabyaha uzohanwa n'Imana kuko utizeye Kristo. Rero nta bindi bintu bose naborewe sinananye ariko nari umunyabyaha gushikaho adiseta nkizera Kristo kumwe n'umukiza nkatawura impamvu rero n'agaciro k'amaraso ya Kristo. Sinone ego nako na muzike hari bado amashikanwa nturitangwe shikana kwiri bitumbura umuziki tukawunyukura ya kugwana kwiyo makara nk'umuntu nk'ibintu byose mwana akora. Yego duse nk'abasoze ikiganiro nikiye kibazo wari bivuze ko ndakubaza nakubajije ukibaza muce w'ishyura ndakibaza n'ishure nibaza ko cyo bakirekire ko cishura kuko ibi dukora byose hariho intahe ibiri nyuma yabyo iby'Imana yakoze. Yego mpambaje ko nange narongoye umugore ndakubwire icyo nicyo kibazo Imana mwiza cyane. Yego umugore mwiza cyane twere ntari hafi ariko umugore mwiza cyane cyane ndashongira ndo ifoto mu imashini mushiko umugore mwiza usanga ameze gute? Nibyo umugore ubona ku mubiri ukavuga ati umugore ni mwiza. Yagiye andetaye ko yavuze ngo umugore mwiza atangwa n'Imana ko namuhawe n'Imana kandi igihe tubanye narabonye byo kuri Imana tije nibwo he mwiza ari mwiza imbere n'indani bameze neza. Yes bakozi ba Free TV mbanda mugira subscribe kuri channel mujye no kwa SAMMUEL PRAISE Brizo mugire subscribe muje kuri iTunes ama platform yo nka yose mwumvise ko yakoresha mugende mumushyigikire mugende murabe ibikorwa vyiwe ndabasavye. Afite indirimbo ufise ziya ndirimbo zigera kuri zingahe? Indirimbo ziri kuri YouTube ama video uretse la nepasi nakoze zine ubu nakoze zibiri n'izindi 8 zari zihari no kuvuga ni indirimbo zishika 14 ama video ari kuri YouTube. Je nta kintu mbona nosubira kurenza ko wakoze kuduha umwanya. Namwe wakoze Imana bahezagire cyane. Yego mugire umugisha. Abakozi ba Free TV and MC Brizo behind camera na murazi ni wao ndi nyene mudashobora kubona niko Jemba namubonye twuna Samuel twamubonye ni Mr. Koresha umwanya. Ciao ciao.